Yes, nuko murabibona turi kuri stade Intwari, ibintu bimeze neza cyane. Abarundi n'abarundi kazi imihingo yose hano mu gisagara cya Bujumbura biteguriye kuraba urukino rudasanzwe kugira ngo ruhuze umugwi nserukira igihugu intamba mu rugamba z'u Burundi, aho bagira ngo batane mu mitwe na basaho bo muri Chad. Ni nkino z'amajonjero kugira ngo barondere itike yo kuzoshika muri kane 2027. Mbega mumeze gute abafana hano hanze? Ni benshi cyane kugira ngo tuganirize abagiye batandukanye. Nitwa Fulgence Mika, iyi ni Mika TV, reka tugumane manyemeze kubemeze neza cyane. Abafana batandukanye ko bagenda bashika hano ku kibuga bimeze neza, reka dukomeze kubana biza ko biryoshe cyane. Icyo ndabasaba mugumane kuza ko bimeze neza cyane, mukomeze kugenda musanga itsinda abagenzi semi live ku makuru agiye atandukanye, mukomeze kubana natwe. Abakozi b'intamba mu rugamba tubanisha uyu n'umumenyesha makuru kuva hariya mu Cibitoke, Radio CDN ya Cibitoke. Imeze nani Dani Barka, imeze neza, imeze neza. Umunsi urukino rudasanzwe, abafana baruzuye hano kuri stade, ubibona gute? Chad barashitse, turabona ko bari kuri portail, ariko n'urukino twobwira ko abarundi n'abatarashika bo kwihutira ku kibuga. Urabona ko abarundi sinzi babukereye, ndetse abo bidakundira nabo baze kwabegereza uturadio twabo kujaze kwa biyumvire ko bigenda. Ariko n'ubundi je ndabona ko amahigwe ni menshi ku Burundi. Nari tubona ko abafana amaze kwa bitegura bashitse, ndabona ko abarundi bashobora kuza kwa basubira agatsinda igihugu ca Chad. Birumvikana byose bimeze neza, hariya twatsinze 4 uyu munsi hano, wewe ubona ko 4 nayo kaba 8 Chad kigendera. 8 Chad kagenda. Yego, kumengo murakabije cyane. Oya sugukaje. Ariko Chad ngo ni equipe ikomeye cyane. Ikomeye twarabibonye 4, sinzi ko baza guhindura bakashiramwo Brazil akaba ari ikina mugabo lise twabonye yakinye, nibyo naho nabo badusatiye mugabo turafise za nguvu z'umukinyi wa 12, ndabona ko 4 birashobora. Abarundi bo munsi basabike bafana cyane cyane. Abafana nabonye ko banabitanguye babijemo neza kare, babona ko bariko bakwita kadefire kameze neza, kandi inguvu nibaze ko uno munsi nta byicubahiro, warishe VIP, warishe ayasanzwe muri Pro Tour, dusaba ko tuzakwa dukoresha inguvu zimwe twashigikira igihugu cyacu, karaba ko natwe yokonda tukaza kuba dushikana amaguru yompi mu matsinda ya Chad. Wewe umesha amakuru w'inkino, umukino umugwinsara kuri igihugu Burundi ubona gute wa Chad uyikompara gute no migwi ibiri? Ngerageje kwikompara n'imigwi ibiri, wovuga ngo igomba kuba mu gakangara kamwe mugabo itari mu gakangara kamwe. Twabonye ko ni igihugu c'u Burundi na cyane kuri Sangwa Mayani Patrick, ugerageje kuraba abakinyi akoresha, ni wa muntu avuga ngo reka ntanguze abakinyi bakiri bato ya nouvelle generation, bakaba ati Cedric Kamisa arahari ariko arafasha, ashobora kumfasha muri ya minota ya nyuma. Nibyo Saidon bazonyiza ashobora kumfasha muri ya minota ya nyuma, ariko nticombuza ko nza kuba ntanguza mugabo nka Jean Claude Giyumugisha, nticombuza ko nza kuba ntanguza abasore nka ba Jody Yongora bafise izo nguvu zo kuza kunigana, abasaza nabo bakaza kwa baza na experience, ndetse bakagira nico bafasha mu minota ya nyuma, mugabo abasore bakiri bato amaraso agishushe bakoze akazi kabo. Reka tuze kuraba uko biza kugenda. Prediction yameze gute? Jewe ndabivuze ni 4 ku busa n'ubundi. Urakoze cyane. Yes, nkuko mubibona rero iyi ni bisi izanye abakinyi b'igihugu ca Chad, ubona yuko bimaze kuba bishikira kuri stade Intwari kugira ngo bize ko bigenda neza cyane. Bamaze kuba baha imodoka ya Federation FFB y'u Burundi kugira ngo bize ko bimeze neza, kwiyunguruza biborohere cyane. Urabona yuko bamaze kuba bashika kuri stade Intwari, impunda marembe bameze neza cyane, bagiye kuba binjira kugira ngo baze kuba bagerageza kugira ngo bize ko bimeze neza cyane. Urabona yuko ibintu byose nuvuga nti biri ku rutonde, bagiye kuba binjira hanyuma bize kuba bimeze neza cyane. Urabona yuko bariko baragenda babereka ati muce ahantu hariya kugira ngo hataza kuba habamwo amakosa. Bimeze gute wowe uri kurabana, ariko ndagira ngo uze kuba ugumana kugira ngo bigende neza cyane, maze uze kuba ukurikirana uko ibikorwa hano bigiye kuba bigenda kuri stade Intwari. Nitwa Fulgence Mika, iyi ni Mika TV kugira ngo uze kuba bimeze neza cyane. Keep watching, mukomeze kugenda musangiza inshuti n'abagenzi, hanyuma byose bibe biri ku rutonde ruzima. Birumvikana yuko biza kuba bimeze neza, tuza kuba tubana byose ari neza cyane. Urabona yuko abasore ba Chad bariko baragenda bava muri bisi yabazanye, bagerageza kwinjira kugira ngo baze kuba bitegura neza, baze kuba batangura match bameze neza cyane. Bariko baragenda binjira, ariko kandi mu kibuga indani abafana ni benshi cyane. Undi bezera yuko uno munsi urugenza kuba bimeze neza cyane. Ico musabwa nk'abarundi no kugerageza kuza gushigikira umugwi nserukira kugira ngo bize kuba bimeze neza. Muri rusangi ibisigaye namusangiza inshuti n'abagenzi, maze bize kuba biryoshe cyane. Mugumane nanje uyu munsi ntacyo muza kuba mumburana. For real, I'm ready to die for you guys kugira ngo muze kuba muronka byose ku murongo bimeze neza cyane.
Ikoragerageza kuraba kapitani ashobora kuba yansize kugira ngo dushobore kuba twoganira. Urabona yuko bimeze neza muri rusange. Ahasigaye reka muze kuba mugumana natwe. Nuko reka nshobora kuba no vugisha abantu bagiye batandukanye hano hanyuma bize kuba bimeze neza cyane. Murabona yuko abakoci bameze neza cyane. Yakaba ari umumenyereza wa Tchad, urabona yuko nawe yaje yiteguye bazana ibikoresho bigiye bitandukanye kugira ngo kwishusha gabize kuba biborohereza cyane. Birumvikana asigaye reka tuganira n'abandi bagiye batandukanye. Tubandanye urabona yuko equipe canke umugwi nserukira gihugu w'intamba mu rugamba nawo umaze kuba wishikira kuri stade Intwari kugira ngo bize kuba bimeze neza cyane. Bagiye kuba binjira mu kibuga, urabona yuko reko bagenda babatunganyiriza inzira kugira ngo binjire byose bimeze neza cyane. Mika TV Fulgence Mika tumeze neza, ndagira ngo kwezi musangiza inshuti n'abagenzi kugira ngo bize kuba bimeze neza cyane. Umutekano uratunganye, baje bacungiraho n'inzego z'u Burundi, navuga abajeje umutekano kugira ngo bibe bimeze neza cyane, byose biri ku rutonde. Birumvikana yuko bagiye kuba binjira bameze neza. Hajya imbere handitse ngo intamba mu rugamba, urumva yuko nyene uyu munsi ari urugamba rutoroshe cyane. Bagiye kuba bakora amateka, abarundi sinzi barabarindiriye kugira ngo bashobore kuba babana nabo bimeze neza. Uyu munsi n'urukino rudasanzwe nk'umurundi, turiteze yuko biza ko bimeze neza. Icyo usabwa nk'intererano kugira ngo ugende ugira courage mu gufana cyane kugira ngo iyi equipe itatuvana ngaho kugira mutsi tubanye ngaho twambaye ibara. Murazi yuko ibintu bya football bigoye cyane. Bantu b'Imana, reka ndababwira yuko rero uyu munsi icyo dusabwa nk'abafana no kugerageza gufana cyane. Hano hatati Federation de Football du Burundi biza kuba bimeze neza, ni FFB mu mfunyapfunyo. Imodoka igiye kuba iparika neza cyane, byose bimeze neza. Birumvikana yuko byose ari ku rutonde. Urabona neza yuko biteguye neza cyane kugira ngo bashobore kuba bahesha iteka igihugu cy'u Burundi cyo cyabibarutse. Mugumane natwe rero kugira ngo ize kuba bimeze neza cyane. Koragenda bapakinga neza kugira ngo abahungu bapantare baze kuba bameze neza. Birumvikana yuko ari sawa cyane. Murababona bagiye kuba bururuka kugira ngo batere binjira no muri stade, byose bimeze neza. Murababona yuko abasore bameze neza cyane. Abamenyereza urabona yuko bariko baraza bameze neza. Ni equipe technique y'intamba mu rugamba kugira ngo byose bize kuba bimeze neza. Ko baragenda binjira abandi baza kandi babandanya. Urabona abakinnyi bamaze kuba batangura kwinjira kugira ngo bize kuba bimeze neza cyane. Bamwita Saido Ntibazonkiza, arakurikira Miss Cedric, arakurikira Jean Claude Umugisha. Urabona yuko bose biteguye bimeze neza, byahora ngo kuba biryoshye cyane. Uyu munsi equipe imeze neza, abasore urabona yuko baje bafise modi dasanzwe. Superstar Yusufu Ndayishimiye aka Nyange, urabona yuko nawe yamaze kuba yishikira. Ni umwubahwa President de Fédération de Football du Burundi, urabona ko nawe yamaze kuba aherekeza abahungu bati bize kuba bimeze neza cyane. Bamwita Jordi Liyongola, urabona yuko nawe yiteguye kugira ngo byose bize kuba bimeze neza. Abahungu banyu bose urabona yuko bameze neza cyane kugira ngo ibintu bibe biri ku murongo ku rutonde. Urabona yuko bose bameze neza biteguye kugira ngo ibintu kuba bimeze neza. Ni Kizigenza captain, urabona yuko so kubarimo kugira ngo byose bibe bimeze neza. Uko muri vestiaire A akaba baramaze kuba binjira. Barabona bamaze kuba bitegura, ekipe yose ikwiye, bamaze kuba binjira kugira ngo bize kuba bimeze neza cyane. Bamwita Gardien
ubona Imana Jonathan byose biri ku murongo bimeze neza cyane. Abasore bamaze kuba bipanga, bivuze ngo uyu munsi abafana murazi icyo musabwa. Aba nabo nibo baza kuba baramasa umupira. Yumva neza? Imeze neza? Uyu munsi ekipe murazi ko imeze gute? Imeze neza. Mwiyumva gute ko mugiye gufasha ramasaje y'imipira ekipe nationale igira ikine? Tuyumva neza. Avuga umwe ninde baseruka mwe? Aha, mumeze gute rero? Tumeze neza. Kuba uri baramasa imipira mu kibuga we ubyumva gute ubyakira? Tuyumva neza kandi turanezerewe rwose. Waba kwitande? Shimirimana Haruna Feruzi. Prediction yawe uno munsi ni bingahe? 8 ku busa. Petit exagération hii. Feruzi Junior. Wewe uyumva gute kuba ugiye kuba uramasa ku rukino mpuzamakungu rwa equipe nationale? Tuyumva neza cyane kandi ndagyoye rwose. Ufana niyo mukinyi ukunda muri equipe nationale? Gira umugisha. Barakubwira wanda kusemea. Gira umugisha ni Sema yule wewe wenyewe unampenda. Gira umugisha. Jean Claude. Kubera ko mukunda. Kubera nanje ndifuye kandi ndakunda iga set. Prediction yawe? Fuye. 8. 8 ku busa. Abarenze ngo ibitsindo mu bandi mwe murabyemeza. Abafana mwe mukomeze kugenda gusa muduhereza kuri radio kugira ngo bimeze neza cyane. Ahasigaye nizere yuko mwavuye muri Ramusengeye igihugu kugira ngo bize ko bimeze neza cyane. Meze neza? Ego. Bimeze gute? Ndabona wamaze kuza wambaye agapira kariko ibara ry'ubururu n'ikidoro cha FFB. Ndabona giko bimeze neza cyane. Kwari ko wambaye gutyo? Wanyine kuja umeva hivyo? Kwa kubera tuvuge mu Kirundi. Amba ukubera ndakunda kwanza igihugu. Hanyuma naragikiniye nanje. Arigeze kukorako. None urabona turafise abajene bashasha. Abana bato bariko barakina umupira mwiza. Rero il faut que twebwe les anciens joueurs tubasouteninge kabisa. Uyu munsi equipe nationale uyibona gute? Equipe nationale y'uno munsi iri très bien. Kwanza ifise abakocha, umuentraîneur Sangwa Patrick na staff yiwe yose n'abantu ibintu bariko barakora ibyari bwigeze mu Burundi. Tufise imyaka myinshi kweli tuvugisha ukuri ngo nisinzi tusindiye hanze ibisindo 4 ubu tushaka gukina match retour. Rero ndavuga ko ingene mboni equipe y'u ya 2025 26 mbona ko tufise equipe ifise akazoza, ifise imisore, ifise abantu bayishigikira. Turafise tuvuge nka abashefu hari abagenda bashira babatera intege kabisa. Uravye match bakiniye muri Chad bagatsinda 4 ku busa. Uyu munsi urabona ibitsindo wowe ufiteze bitakomeze uyu munsi urazi ko umupira n'umuntu navuga ibintu by'umupira ava 90 minutes. Ariko je nditeze ko no munsi tuza kuronka insinzi mu banga mu Burundi wacu kandi zoba ari insinzi ya mbere ngaturonse ngaha. Ariko ico nosaba abakinyi bacu ni bite ku biti bashiremo ingufu bumvirize ibyo coach yababwiye. Ibitsindo bingaho no munsi wowe uhaye equipe? Jewe kuno munsi mbonye tosinda nk'ibisindo 5 gusa. Ariko ndagushimire cyane. Il faut être malin. Okay. Nakushukuru kwa muda wako. Asante sana.
abakinnyi bamaze kuba baza mu kugira ngo bashobore kuba baramutsa abafana bararyohewe cyane uravye hano kuri stade Intwari ibintu bimeze neza equipe nationale yose amaze kubashikira mu kugira ngo bashobore kuba baramutsa abafana bamaze kuba bishikira kuri stade Intwari hararyoshe hasa neza mu mwanya muto cyane stade iza kuba yuzuye abafana ni benshi ariko binjira ku bwinshi cyane ndabwira yuko kugira ngo uhombe n'urukino nikeka gusa urwaye uyu munsi kuba utarashika hano nagenda kuza kuba uhombye cyane kuko mu mwanya muto cyane stade irakubita izime uravye nabi ubure naho wicara uravye urabona yuko abakinyi bari pose cyane bagenda bafata udufoto tugiye dutandukanye kugira ngo bashobore kuba boryohera abafana babo bameze neza cyane harabona ko baragenda baramutsa abakunzi b'umupira w'amaguru mu bundi bwose ko bimeze neza cyane mu kanya gato cyane equipe ya Chad ishobora guhura n'ibyo itigeze ihura nabyo biza kuba bimeze neza cyane mu mwanya muto urabona yuko bimeze neza cyane yes muko bibonera abana bafana bagiye ko bafana equipe nationale y'intamba mu rugamba uyu munsi niza kuba byoroshye bimeze neza bariteguye abana kugira ngo baze kuba bashobora gufasha kugira ngo hype muri stade nwaza kuba imeze neza ze kuba hypinze bimeze neza cyane Bora ni sawa? Ni sawa. Umeze neza? Ndashimira Imana. Uyu munsi urabibona gute kuba equipe nationale igomba ihure na Chad? Icyambere cyo mbona nuko ndi Umurundi kandi shimira Uburundi kandi kwa navukiye mu Burundi nkongera nkavukira mu ntara nziza kera mu Yinga iyo ntara shasha ya Buhumuza. Muri Buhumuza kuba ariko bahisemo kwisiga amarangi y'ibendera ry'igihugu. Nukubera ndi Umurundi kandi aha turi association twese turi bamwe turabarundi kandi nkunda Burundi ibi byabera byose mu Burundi n'Uburundi kuri jewe. Okay birumvikana inyuma hari kumukinyi oya nta mukinyi nasize ko hagenda abona wamaze kubashira ko n'umukinyi nyuma ameze gute musaza sawa meze neza ndashima irangi ibendera ry'igihugu Burundi bivuze iki kuri wewe cyero mbara umunezero udasanzwe okay hano inyuma ndabona hariko amazina y'abakinyi kubera iki Yusufu Nyange kubera kira nkuko uramukunda cyane uyu munsi prediction yawe imeze gute imeze neza cyane ibitsindo ubona bisa kumaze gutsinda na gute 5 ku busa mama we akipira ngo musaza ameze neza ako kani bakita kanimbo cyangwa kabindi agakuza kanimbo akabindi akabindi abari inkono okay imeze gute no munsi imeze gute uno munsi imeze neza cyane gose kubera ikamarangi ku mubiri y'ibendera ry'igihugu nkunda igihugu uyu munsi ibitsindo ubona bize ko imeze gute ibitsindo 5 ku busa cyaduragowe imeze gute musaza ndashima Imana amaranga arashashwagira n'ibendera ry'igihugu kabisa nige ryari kimezemo kuyisiga kandi ryapajyambere kwisiga nige bendera ry'abarundi bakunda nanjye nkunda okay ibitsindo ubona gute yo ni byinshi cyane umunsi wose na muri nka 5 kuduka okay abafana bameze neza uravye hariya byose birameze neza cyane gapande no kumeze gute mwebwe kubera iki namwe no musi mbona babona amafana b'intamba mu rugamba turakunda igihugu murakunda igihugu ibitsindo gute ibitsindo ni 3 ku busa 3 ku busa gapande nawe ni 4 ku busa 4 ku busa tubongera ibindi tubite ba minani 4 ku busa wewe watanga gufana inkamba ryari jewe ntabwo wakutsimenya niwo munsi naciye ntabwo wakutsikura bivuze ngo ni kuvuvu wirambira cyane uyu munsi biza kuba bimeze neza mu bafana b'intamba mu rugamba ngwana bagiye mzee wangu c'est comment ça va bien I'm good izi umuntu w'umugabo yes izi umuntu w'umugabo uri umuntu w'umugabo ni ijana kwijana match ubona gute no munsi umvirizana gutera inkuru bayita my name wera sone vuvuzero umufana yabigize umwuga Yusufu Nyange afise 2 wenyene wenyene unaza gusira 2 gute kandi aza kuba ari inyuma ariko aragenda satiriza hari oya aravyinyera atera bya bishuti byo mu Bufaransa imwe batera byipari bamyaga uko amazajya ni badonyita agera heza Liyongora mu bingahe Liyongora araje gushira 2 equipe nationale yibona gute yo iri very good prediction ya match yose turaje gutsinda ibitsindo 7 bisanga bya 4 ikaba 12 reka duhurira muri stade imeze neza cyane yes I'm good birumvikana mu bafana b'intebe mu Rwanda mu nabigemereza cyane urabona yuko nabo bitabaye kuba bahayiparize kuba imeze neza cyane bimeze gute sister wanje imeze neza cyane wewe bimeze gute match no munsi uyifata gute munsi ndabona good sana munsi ni
prediction yo kubitsinda gute ibitsindo musanze tuzakuza ibitsindo nka 5 bakunze kuvuga ko abakobwa badakunda inkino we kubera iki waje gufana iki Jama kunda kuva nyiri muto nakaza undi ndafutball sana okay witwa nde mbegaje amagazina kanje ni Joyeuse kubera ikamarangi y'ibendera ry'igihugu ku matama no mu gahanga nashize ko samarangi y'igihugu ku basi ku maso kubankunda igihugu cyacu boneka nk'umuntu anezerewe cyane kubera iki yanezerewe cyane gose kwandi kwa Joyeuse ndumetero musanze match y'ibitsindo 5 ku busa urabona ko biza kuba byoroshye match y'ibitsindo 5 ku busa biza kuba byoroshye Asha niza kwa byoroshye umukinyi ukunda cyane gusumba abandi muri equipe nationale ya Jean-Claude umukundira iki ndamukunda nge nakinda n'umuntu ameze fresh ntagara n'umuntu wa stress kandi uri kunyakina neza ndabikunda cyane wamaze guhura nawe oya gusa turamaze kuyaga ubutumwa bwawe buraza kumushikira ndamukunda umubya aho ari hose ndamukunda okay message yashitse witwa nde tubwire kazina sister wa tumeze neza witwa nde vuga kazina nta kibazo Sekenzi nta mufana agira amasoni nawe agenda afise okay mata uno musi yifata gute uva turayiteguriye neza cyane ibitsindo bingahe 5 nuko mugenzi wanje meze neza witwa nde Ariela match ibona gute ibitsindo bingahe turabanyagira tukuzana 3 okay birumvika yitwa gute yitwa Mika Fulgence ni kuri Mika TV Facebook okay birumvikana gikomeza ko bimeze neza cyane abafana bariteguye murabona yuko ibintu byose biri ku rutonde bantu b'Imana wowe utarashika muri stade sinzi ikintu urindiriye simbona impamvu nk'umurundi wo bukiri imuhira abandi bana bamaze kuba bitegura byose biri ku rutonde abafana bariteguye wowe kurabyina kubera kuri kurabyina kandi match itaratangura musaza sanzwe mfite umunezero kuva mu gitondo match ibona gute uyibitsindo bingahe sinokwirirwa navuga byinshi match isa niyaho twamaze yaraheje gutsinda akidarakina ya minota 90 igatwara amaze kubisoko urakoze cyane musaza wowe umeze nk'inararibonye ndakubona neza cyane equipe nationale ifata gute ivuze iki kuri wewe yo equipe nationale n'umutima wanje umutima wawe yego ukuntu uye mukinyiga mutara yo bosi kubera kuri umukinyi wa mbere umunyagori match twabahaye bine kubusa uyu munsi ubaye ibitsindo bingahe n'umunsi kugira tugire feya ntibave biyumva ngo abarundi turi babi ni 3 urakoze cyane kubusa yego ibintu ko bitaza kuba byoroshye uyu munsi bantu b'Imana iyi match yewe sinzi icyo navuga ariko icyo tunabona yuko abafana bafise umunezero udasanzwe bari n'ingufu zidasanzwe bariko biteguriye gukora amateka bagacikira equipe nationale imeze neza cyane mu kanya gato reka duhurire mu kibuga byose biri ku rutonde bimeze neza cyane nitwa Fulgence Mika iyi ni Mika TV Yes, 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 yes. This is Intwari Stadium. Ladies and gentlemen, umusubiza kuba bidasanzwe hano abagiye batandukanye barahari ikibuga mu mwanya muto utarashikeza kuba cyuzuye sinzi ikintu urindiriye uravye hirya no hino abarundi bose basa n'abanezerewe mutama meze neza safi wewe uyu munsi ubona guturukina ino munsi ni sawa turaryohewe cyane umuntu amenga ntanezerewe oya ndaryohewe siritu niko mba meze ibimatch y'ibisigo bingahe ino munsi tuba 6 kubusa nigereje nta mupira nzi bisiga biraza kwimenya mabuja n'impore ihangane gato tubakugisha mutuganirize muzoba mukoze cyane navyo nagira indi nzingiza nakiruze uvuga uruwe rurimi Kiswahili habari yako uko salama kwa nini leo umehudhuria mechi nijafurahia nimekuja kushabikia Burundi timu ya Burundi unaionaje iko fresh wachezaji wote wako sawa mechi unaipa goli ngapi 5-0 5-0 ndio bantu b'Imana iyi equipe y'uno munsi abafana umunsi dutegerezwa gutsinda byinshi kuko turafise abakinyi b'aba pro no munsi turafise Saido turafise Nyange ibintu biraza kuba bimeze neza cyane mu bakinyi bakinira equipe nationale y'u Burundi niwe mukinyi akunezera cyane mu kibuga gusumvya abandi Saido ribazongiza kubera iki parce que n'umukinyi yakinye neza cyane mu bihe biheze n'ubu ariko arigenza neza imyaka afite myinshi ariko aracari muri equipe nationale match arabine kubusa y'uno munsi yihabingahe uyu munsi turashobora no kubakubita nka 2 kuko tumaze kwatsinda byinshi ivyo ni nko kubabarira kubera iki muri ko
murabigabanya? Tubigabanije kubera tubatsinze nka witi tuba tubaboneye. Iyi ni balo. Bivuze ngo na witi birashoboka? Birashoboka. Muri match imwe? Witegure gufana kugira ngo byose bishoboka bakimeze ko bafise courage. Turafise Msauza atsinda ibitsindo nk'ijana ari wenyene. Les amis, amajambo yazo kibuga reko ragenda bakivomera gusa ko bimeze neza cyane. Nitwa Tonto, umeze neza? Ndashima. Kubera kuri muri stade Rwanda kubera bundi umugwi wacu. Umeze neza? Yego ndashima. Ibitsindo bingahe? 5 ku busa. Ikipe national ibona gute? Namwe mu rugamba. Abakinyi batatu wemera uno munsi. Saido Nibazongiza, Msauza, n'abandi bose n'abakunda bose. Urakoze cyane. Mutama cyane. Meze neza? Meze neza. Fata kano kano tuganire muzehe. Icyaro utekereze ntangora. Ndakubaha papa. Acyaro banza uteka. Kubera ko uhagaze none kandi match itaratangura papa. Kubera ko ni umupira. Kubera ko uhagaze match itaratangura papa. Abakinyi batatu no munsi witeze kuza gukora ibitangaza. Ego. Jumbo. Indeko. Abafana baramaze ko bashikana. Wemeze gute? Mutamarase kumbarira abafana uko niko binjiye stade Intwari bameze neza cyane. Urabona yuko banezerewe cyane n'umunezero udasanzwe cyane. Uyu munsi nibiza kubabyorohereza mi iyi match niza kujyorosha. Urabona yuko abantu bose muri stade Intwari banezerewe bararyohewe cyane kubera ko bagira ngo bakurikirane urukino rudasanzwe. Iyi ni match ivuze byinshi. Birumvikana yuko bimeze neza cyane. Ibintu byose ubona yuko biri ku rutonde birumvikana. Mu kanya gato cyageze kuba tumaze kuba dushika muri stade neza neza urukino ngo rutangure maze ko biryoshye cyane. Gumana natwe komeza kurusangiza inshuti n'abagenzi. Amakuru ni mu buryo busamikirana butari uko umuntu tuhera niko bafana buzura ikibuga, uko akanya gahera niko bafana buzura ikibuga. Urabona yuko ku mpande zose zigize stade Intwari abantu bariko baragenda binjira ku bwinshi wowe utarashika sinzi icyo wifuza. Reka nababwire mwitegure dukomera amashyi. Sawa turi mu biserukira gihugu. Intama mu rugamba yinjira mu kibuga. Abarundi mwese ndaharura rimwe kugeza kuri gatatu. Turakomera amashyi no safu yacu yitwaye neza mu rukino rwa mbere. Y'uno munsi tureza izakora neza cyane. Rimwe kabiri gatatu amashyi menshi cyane. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et encore abakinyi bacu Yusufu Ndayishimiye. Voilà, très spectacle les amis. Quelle ambiance au Bujumbura, quelle ambiance au Burundi, quelle ambiance au stade Intwari. Voilà, c'est notre nation, c'est notre équipe. Merci beaucoup encore une fois. Mesdames et messieurs, il s'agit d'invitation à la famille au stade Intwari. Le milieu sacré, le milieu de Burundi, le milieu de marque d'histoire. C'est comme ça que nous le faisons. Urakoze cyane twicaye dufashe abakinnyi bacu bari muri esofuma. Turafashe DJ tuvuze iyi ndirimbo turafashe kwishusha Stade Intwari. Tonight turaza kunezerwa Abarundi. On est à la tête du Qatar, l'air de Kibago, l'air de Bujumbura, l'air de Cibitoke, l'air d'énergie. On a 90 minutes de force, 90 minutes d'énergie, 90 minutes d'ambiance, 90 minutes de marque avec notre équipe de football. Intamba mu rugamba DJ tonight.
Tuwache kazi sana. Let's go perfect. Let's get from here. Everybody say la la la. Murabona yuko amabendera yose ariyagiza yerekana ibihugu bibiri, bendera ry'Uburundi n'igihugu cya Chad. Nuko ubu naho Uburundi bwacu
ntuze
ni wazowiza hanyuma nimero mirongo ibiri Asmani Kulala akiwa na Cedric Amisi. Irangi ry'ikaramu ni ubutumwa bwo ku kibuga kizigenza mushasha w'intamba ni Yusuf Ndayishimiye Uburundi burakina ariko rero asigaye yuko inkino zizakurikirana yezazozikina asigaye ko bazotubwira bati si imbere ya Chad gusa imbere ya Chad by'ukuri Uburundi burakina Saidi Defensa na mediana ni nziza. Yokina, Erdinho, desme. Erdinho kabisa.
bayunze red card kabisa, umutuku w'amaraso. Abasaza bari kudisikiti by'abakomeye kabisa. Mbega urukino mw'abantu mwe. Sasa kurujuru. Hapo ya baba ndio afungo wake kutoka kusema. Toto.
umunota umwe w'inyongera kugira ngo urukino rurangire. Iminota itanu isore. DJ Intamba mu rugamba. Aha ni he. Intamba mu rugamba. Ibitsindo bine kusa mu gihe mu rukino rwa mbere nyene rwabaye muri Chad bari batsinze ibitsindo bine kubusa. N'umunezero nange murabona ko abafana b'Intamba mu rugamba muryohewe, murabona Club Intamba fans. Comment c'est ça? Bien, on a fait le boulot, je pense. Hein? Je pense qu'on a fait le boulot. Oui. Quel est ton message pour les Burundais? Déjà, merci beaucoup. Franchement, ça fait du bien de jouer à la maison. On a senti le 12e homme. Et ouais, que ça reste comme ça. Umufana vuvuzela umeze neza? Ego turakomeye cyane vraiment. Akajwi kagiye? Kagiye cyane kuko ibyo nakubwiye karo abonye ko aribyo bigiye mu ngiro. Ni ibintu byabaye kabisa, ibitsindo barabirombagije. Ibitsindo 8 birateye isoni. Ja minani. Are na retour. Ubu tugiye kubita ba minani. Ba minani mu nyuma ni bagaruka tuzobita banye 10 banyabenda. Bakarenzo amazina menshi. Urukino warubonye gute muri rusange? Mu musanzwe urukino rwari ruhimbaye, rwari rubereye ijisho, gusa ikintu nabonye nuko abarundi Intamba mu rugamba bazihanuye bazibwira ngo mugerageze ibyo mwabateye binari abari byo mwongera mu batere kugira nimubababaze cyane. Ubwo ariko mwakubise muti ababarira nicyo kibazo. Oya no, twababariye wabonye yuko hariho n'agatibe k'agakoboyi kagombye gukorera mu manager Yusufu Nyangikosa. Mugabo Yusufu nyere nguko ari umustar akomeye akizigenza yabyutsa kara bakabira peti uko munini yanatwenze cyane abikosa kure yatweza zarakabya peti uko munini nako kamwishe bukirundi ngo yuramba barego karagaciye. Uravye ukuntu abakinyi bari bameze, ukuntu forme zabo zaba zihagaze, uvuga iki? Intamba mu rugamba ahubwo barayobeye bajya bangu bakina ubu gusa ibyo nabemereye ngomba nemerere equipe nationale Intamba mu rugamba ngiye kwisabira match amical na Barcelona muri Catalogne. Sasa Barcelona unaanza? Oya no, umviriza nakubwiye none bamaze gutsinda 4 ho basigaye iki? Hageze igihe mbona mu kibuga ibintu by'amacenga gusa, pasi imwe hari yindi hari bijyanye wabonye Nyange ibintu yakora
Nyange yagira akantu kuko akablock baro agacaga indani ariko n'umuvuga Nyange yinjiye muri miti ya kabiri yinjiye muri miti ya kabiri siwe wenyene wabonye nagaje gapete musauza haragapira yatsinze agatsinde bita cobo garije yagiye nyarigiranya uko agapete gacaga kweguku gapeje umupira uco cacobo bijya bintu vyema ukuri kwimana mutombora yo usamuye kandi ubona ariwe ari uvuze ko umugarije wa cadasumbwa gusamana mutombora ujya mugarije wabari mutombora murusha na Yahude aho numva kujizamo akantu kuko mutombora atatse gusama umupira arabizi vuga kweri murusha cyangwa Ruseni cyangwa Bucuti na Bucuti ujyayo usama kweri jya murusha ari yacha ubloke ibaro agacayihinda kabisa. Uravye Cedric Amisi Saidoni Bazonkiza na Nyange binjiye iminota isa nigiye bijyaho byakweretse iki bijya bintu abakoje babikoze kugira berekane akantu bita uburyohe. Urabona bamaze kwinjira hari ikintu cyahindutse kuko umupira ntiwongeye kandi kurenga hagati ngo umusatira igori ryacu mugabo abakinyi bacu bari batanguye wabonye ko bari hatanguye kubamwe akantu ko kuburire nyene cya experience yabo mugabo bajya bahumure bamaze kwinjira bakoze ibintu nyene bageze batera ipasi n'imere yare yatera Man City naho ndumufana wa Barcelona cyangwa imwe Barca yakubita Mbeya indwa yitande enyukaza yumvishe andi mufana wa Barcelona mugabo birangora mu kwera izina byabo biri mu kindi kintu kabisa. Abatsinze Kanakimana Bienveni Abdul Karim Jean Claude Girumugisha ubabwira iki? Mbona ko manabasabire Imana ibongera umugisha kandi nongera kubasabira kwa manager babongera agashahara. Hambavuye bafana mwari kumwe mu gushigikira inama mu rugamba n'abarundi bose ubutumwa bwawe nubu abarundi bose rero nagira nabatera impunga ndababwira ngo uyu munsi basidukane n'iyonka equipe nationale namba mu rugamba dufite umunsi ntabwo ari yayi n'imyaka yahera byabindi bazavuga ngo yana ko tugiye kuraba iki n'uwasigaye muhira kumakoma induru ari no mu gitanda mugabo ubunye ndabahamagaye bose badasidukana n'iyonka kandi bari banabikunze. Urabona ko amatike agezabura bamwe bakomera induru hanze ahubwo tukagira dusabe federation yacu tuyisaba nayo felicitation ku bikorwa irikora kandi tuyisaba yuko aho bizesabe muri FIFA bongere ku stade bayongere kwagira nka etage gira kane tuze twagira nk'ibihumbi 900 kubera baboneka bivuye he abarundi benshi babonye bimajana cyane baje kuraba match imwe none kubaze nk'abandi abari hanze wenyene wirabi bari banganiki bari benshi cyane wacho usanga bari hanze aribo bari benshi kurusha abari ndani mugabo ni kuri kwimana kugeza uko ndatanya umunezero wa Mungu ngira mbabuke n'amaguru baga mugatumba cyane itahira wemera gutana n'amaguru kandi wenze kumenga urafise umuduga oya imodoka oya mwimisi nayo byashite nakikora ndagushimira cyane ukanya kawe. Okay, thank you Siabonga. Siabatanda kakulu wenu.